ndafashijwe Paulo n'ingabo ziwe mbe wowe urafite misi yo kuja mu ijuru jewe misi yahe ibirori bitarahe nari napfuye urupfu ndarubona n'amaso ya yewe wanje abiri Joani uzi kurikira imana yanje iyi niyo nyungu muyo mu gusenga inyungu yo 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 gusenga. Anyway, twibukanye haraciye igihe tutabona sivyo none hama kugira ngo twibutsane ndahera ku mufasha wanje nda cha vai uyu ni umufasha wanje mu ruhande rwiwe hari umukobwa wacu Joana fura yacu ku ruhande rwa Joana hariho Bercel wanje mwene wabo na madam ama ujyare kamaenda mwihoze. Up next is my sister, yes, brother-in-law. There is one friend. Icyatumye ndabatumako nuko nagomba nababwiza ukuri naraye nk'igihe. Wow. Urugo rwanje tamahorari nari maze igihe kabisa mpangayitse ntahuza n'umudamu wanje atamahoro afise umva zarindura mu rugo ariko mu rwiheze naye nabonye Imana mpura nayo yaraye inkuye ahantu hatangaje yaraye nkoreye ibintu bidasanzwe ariko nasanze amakosa atari umugore wanje nasanze amakosa arayi wanje inzira zose nariko ndacamo ntizampa amahoro mu rugo naciye muri byinshi nabuze amahoro naragotse cyane gose ariko umugore wanje yatumye nakira gakiza mu ndwiheze nabonye Imana vana kuba nakijijwe icyo no kubwira coco ijya nzira twari musi ujya mu twe twishimira iki yarapfuye icyo twari dukwiye gufata no gusenga gusa. Mama Joana uvyakiye gute kuba nakijijwe? Cyambere
ndagoma ndababwiye bantu muri ngaha umunezero mfise uvuye mu nyungu y'amasengesho nasenze ndategereje cyane kandi mfise umunezero je suis très contente ndaryohewe kandi ndabinezerewe ndasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko kubaha Imana ufatanije no kubumbwa n'ibyo ufise kuva mu nyungu nyinshi sifite icyo novuga kuri uyu munsi iyi niyo nyungu yo gusenga ibi nawo murage nzora umwana wanje Joanne uzi kurikira Imana yanje iyi niyo nyungu yo gusenga umunezero mfise nako nse nugaragaza ahubwo nagira mvuge umuntu muri mwebwe akigendera muri izo zindi mana abibe ko kazokwa amahomba cyane murakoze Mama Joanna uri mwiza ndaje turacerewe bana nyine I'm coming to watch from here. Joanna? Oui, maman. Ingo turacerewe. wateka mchikama Mtantike na ito. ejo wazo yamazi Oya. ndakugurira kugira abantu inyungu yo gusenga 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 bofu Yego. wari wampevye Mwanya. imisi ngana uko kose uri umuntu wanje wa hafi kweli None gace nkabujya buzi bw'iwacu. Uzi nka jewe. Kwa mutama wawe ari papa wanje. Nije nirukanga haje. Kurabona nkujya ari isazi. hama bofu Yego. urabona ko ubuzima ari sawa buce mbona ubayeho neza nta ngorane naki ni nka jewe hano Ani wabonye rega wamukuye ahantu. jewe ndakubwiye ukuri hajya Yesu agira neza usubamo Yesu agira neza Yakugiriye iki? je hano naraye mvuye uzi ngene nagwanye umugore ngo bumiza misi yose umugore wanje sha ariko ubu ku munsi wa Mungu nije namba wane kuvyuka ntegura icyayi bataranavyuka Kama mugasha mujaye. gusenga Wewe. ko ciwe narakiye Yesu Neza uragenda neza uti. Ukaje imbere y'abantu mugiye gusenga. ati bwirane Haya. apana bya bindi baza guhanura ngaha ubonye n'ibinzi binjiri wanje uje guhanura ngo umugore wanje reke gusenga wacubwira ingorane jewe nije no kwirukako Wewe uyo. ndakubwiye ko Yesu yarayangiriye neza ubu umugore wanje aratagase asa neza ubu nta ngorane nimwe Yesu bafukizwa akira umwami n'umukiza wa mukingo bwawe Jewe. wewe Inje nyuma ya Yesu cyanje nyuma yo. ni wandusha gupinga Ubure wakoronizwa na mushikanje. si gukoronizwa icyo no kubwira cyo ni ko ugomba gufata iki inzira y'ukuri zijya nzira urimo sizo Mba rushaka kungwanya inzira ze wanje. sindi ko ndakugwanya naje bambwira uko naje napinga uko ariko narabonye urufu n'amaso uko amaso abiri wanje nari napfuye urupfu ndarubona n'amaso ya yewe wanje abiri Ubu rero warazocucuzukana na tatuwaje. hoya
ikijagiye ko kukutamenya urazi rero ushire ko kurukuta yuko bizoshoka kubona amenya Imana wayimenyeye aho yankuye niho nayimenyeye wewe yego iyo nza kugumayo jemba narapfuye ibindi ko ndakubwira mpaye ndakwaturira kizwa jewe wewe nabonye Imana aho yankuye niyo mpamvu ibiro ndiko ndakubarira ndabifitiye umucyo wewe ntandusha business ndabizi ntundusha business nsanzwe ndabizi ntundusha amafaranga ntundusha buri nta kintu na kimwe ndusha mugabo naraciye bugufi ndakurikira Imana ubushaka rero nanje nice bugufi wagomba wakizwa ndumva ivyo ni birebire ndakubwiza ukuri wobihewe jewe ndabihe byose ivyo nabikubwiye ko kizwa sindavyumva kizwa hari banga ukurikira inzira y'Imana vy'ukuri inzira yo kuko ivyo urimo wowe ivyo urimo ntavyo nzi ni nk'uko bijya jewe narimo ntavyo nzi icyete cyanditswe na Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 14 urazi ntavuga ndamenye gute ngo ibyo twakoze ngo mu kutamenya ngo twishyujanye nk'abana bacu ngo tubikora mu kutamenya bijya byose urimo nivyo nari ndimo bya bindi byose nta kintu kimwe narinzi ubu rero bofu ubu imirongo yose ya Bibiliya warafashe mu mutwe ubu Bibiliya yose wayizi nawe iri mu mutwe iyo ari bishobokera na dictionnaire no isize ngaho ivuga ijambo ry'Imana Briza bofu mu byambabaza na sister ivyo byabamo niho twayaga gato kazomansomera mu bya Bibiliya tuyaga gato mu bya Bibiliya jewe rero ibyo nta mwanya wo gusoma Bibiliya mfise umwanya wo gusoma Heineken turumvikana ico turagihurizako bivuze nakubwira umusore ahumura humye kujya wahumye karibu Sawa mashe. Umeze neza. yego turashima karibu ngaho iwacu dufise byose dufise ibitenge dufise amameshe n'injabuka byose turafise n'amavuta y'ubwoko butandukanye tukaba dufise n'amasabuni n'isakoshi turafise baje urabona ko ari twiza cyane mbe bitatu nangahe 1300 2,800 3,500 uno kwa Jesse umukatu uryoshe cyane Nanga igitenge. igitenge cya mbere tugurisha 70 hari ikindi kigurisha 40 uzanira kiriya cya 70 kiriya Ya cha 70. ego zanye ibitenge by'ubwoko bubiri sinzi icyo woshima motansi tuzanira icyo nyene kiri mu kuboko kubafu iki ibitenge ni byiza cyane mwacagwica kini sawa ego wako n'agatenge keza cyane k'abanyamugi aka ego kivyo ari umukobwa nitwo muha iyi nkomo tumuha ako kajeho Iki kijiyo nanga. 10,000 10,000 ni keza cyane
data yarabikoze vraiment afite umunezero utagira uko ungana nije mugore nkunze masengesho yacu Imana yarayishuye mukuri eko hanyuma ndibaza yakubwiye ko nari naje ngaha la fois passée yarambwiye ko mwageze ngaha byiza cyane yego izandiro zo mu rugo zaraheze nakubwiye ati notre prière a été exaucée masengesho yacu yarishuye cyangwa nawe wagiye mu byo ahora ajya mu mu izina rya Yesu bofre wanje umwe nari sanzwe nzi yarakije umva ndakubwire yarakijijwe gukubitwa ndabibaza kuravyumva ubu ndi umugore afise agaciro femme de valeur Imana urayizi hinduye amateka cyo ni nk'igitangara kuri je oye narabonye inyungu yo gusenga Imana ni data imace yaranabaye mukazi nari ndimwe mugabo wanje yarakijijwe kandi vraiment arakijijwe bien ni byiza kuba yarakijijwe sinzi nanje ubwo mu bisomeye mirongo nk'umugabo yansomeye kugira nanje nkizo sigari enfant de Dieu umwana w'Imana yego yakijijwe vraiment kandi ndabishimira Imana singuvu zanje inguvu zuhoraho ntaho bimwe notre prière a été exaucée yego ni byiza cyane kuba ushaka ko je nokizwa uzokizwa cyo nta nibyo numva wowe wasumba umugabo wanje kiretse ibyo uzi wakoresheje ku mugabo Max wawe uzokugera ku mavu uzokizwa jewe nkizwa wowe nyine uzokizwa Max wewe jewe nyene I'm telling you uzokizwa none umugabo wawe ngo mugerane nkaje je ndi musaza sindi umugabo wawe sha ni wamusumba kukara no kutagitemera Imana nzoja ku mavu ntangora nanje huko uzongera je ku mavi ahubwo uzogumubwira umugabo wawe n'abana biwe wapana jewe tuza gukizwa kana birebire nshaka kumbwira ku bintu byo gukizwa mbwira ibirori mbwira ibintu amashoko makomeye apana byo gukizwa leo wasumba Paulo none Paulo ni ngambo ziwe none Paulo ni jewe ingambo ziwe ndafashijwe Paulo ni ngambo ziwe mbe wowe urafite misyo kuja mu ijuru jewe misiya ibirori bitarahera